yemye bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami yemye bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara. Reka tuje muri iki gitabo cy'umusiguzi. Iki gitabo cy'umusiguzi cyanditswe ryari, cyanditswe nande, kivugwamwo ibiki? Murakoze kuba mumpaye kano kanya ko gusigura igitabo cy'umusiguzi cyo cyaranditswe cyangwa wacanditse. Ugerageje gusoma kino gitabo cy'umusiguzi ntubona neza umuntu yashoboye kucandika kuko nta izina ry'umuntu yacanditse ntirigaragara muri icyo gitabo. Ariko abashakashatsi b'abayuda bacitiriye igitabo cy'umwami Salomo, babikoze bifadikije amajambo ari mu migani, amajambo ari mu musiguzi igice ca mbere umurongo wa mbere. Amajambo avuga ati amajambo y'umusiguzi ngo niwe mwene Dawidi ngo umwami aba i Yerusalemu. Basura kandi bifadikiza amajambo ari mu gice ca mbere umurongo wa 12, biravuga ngo jewe umusiguzi ngo nari umwami w'Abisirayeli i Yerusalemu. Ngaho bwa mbere batubwiye ko ari mwene Dawidi, ngo Dawidi umwami aba i Yerusalemu. Aha nawe agacavuga ati nari umwami w'Abisirayeli. Rero ugerageje kuraba mbega uyo muntu yari umwana wa Dawidi kandi yari umwami w'Abisirayeli Yerusalemu yarinde yari Salomo. Rero aya majambo y'umusiguzi yashoboye kugira gute, yashoboye kwandikwa n'umwami Salomo. Turashobora kuyibaza ati mbega kino gitabo cyo bacanditswe ryari? Kino cyanditabo cy'umusiguzi cyanditswe ku mpera y'ubwami bwa Salomo nko mu myaka y'amajana 935 imbere yuko Yesu Kristo aza. Ashobora kwibaza ati mbega muri kino gitabo tubonamo inyigisho niyihe ntumbero y'iki gitabo? Igitabo cy'umusiguzi urabona ko umusiguzi yarafise intumbero yo guhanura abantu kugira ngo bashobore kugira gute batumbereza amaso ku Mana iri eternelle, Imana y'ibihe byose, bayakure ku bintu byo mu isi by'akanya gato bishira bihera. Rero ugerageje gusoma ngaho ku gice cya mbere umurongo wa 12 urabona yuko umusiguzi yashize umutima kurondera ubwenge no kubuserangurisha ibikorerwa munsi y'ijuru byose. Umusiguzi aravuga ati numuruho ugoye Imana yahaye abana b'abantu ngo baruhishe. Aho gice cya mbere umurongo wa 2 arasubira kandi akavuga ati nubusa gusa, niko umusiguzi agize, nubusa gusa, vyose nubusa. Ugerageje kwihweza ayo majambo yanditswe muri iki gitabo cy'umusiguzi kandi tukaba twavuze ko kino gitabo cyanditswe n'umwami Salomo, tugaca dusubira inyuma tukaraba nko mu gitabo cy'abami igice cya 11 umurongo wa mbere gushika ku wa 2 baravuga bati kandi umwami Salomo yagomwe abanyamahanga kazi udashizemo umukobwa wa Farawo ngo yarasanganye ngo nibo banyamuwabo kazi n'abanyedomu kazi bo mu mahanga uhoraho yari yarababujije Abisirayeli. Tugerageje turibuka yuko umwami Salomo ari we yashoboye kwandika kino gitabo kandi tukaba tuzi yuko Salomo usomye mu gitabo cy'abami cya mbere mu 11 guhera ku murongo wa 2 kumanuka turazi yuko umwami Salomo yagize gute, yarongoye abagore benshi kandi b'abanyamahanga kazi. Kandi tukaba tuzi yuko uhoraho yari yarabujije Abisirayeli ati ntibaze basabirane n'abanyamahanga kugira ngo ntibabe bahindukiza imitima yabo. Rero tuko turaraba ano majambo y'umusiguzi turabona neza yuko umwami Salomo nkuko twavuze ko yayanditse mu mpera y'umuhamagaro wiwe, turabona yuko yasa nk'umuntu ariko aricuza, yasa nk'umuntu ariko arihana bivanye n'uburyo n'ivyo yakoze bidahimbara Imana. Rero ugerageje kuraba urabona ko umusiguzi n'umuntu yagerageje kurondera ubwenge, n'umuntu yagerageje kurondera ivy'isi, ariko mu nyuma aravuga ati vyose nubusa. Ariko hari ijambo rikomeye yavuze ngaho ku murongo wa 12 igice cya mbere aravuga ati kandi ngo wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Urabona ko ahimiriza abantu kugira gute kwibuka umuremyi, ahimiriza abantu gutumbereza amaso yabo ku Mana bayakure ku bintu byo mu isi bishobora guhera. Imana ibahezagire. Umusiguzi agoma avuga ati vyose nubusa no guhahamira umuyaga. Mbega ivyo bisigura iki? Urakoze cyane. Igitabo cyayo gihagaze ku kibazo kubera ko umugororotsi aca mu mibabaro. Igitabo cy'umusiguzi gihagaze ku kibazo mbega ubuzima burafite insiguro. Salomo avuga ati je mbona umuntu avuka akarengana mu buzima, agapfa, agasiga inyuma yiwe ubutunzi, hanyuma uwundi akabusigarana kabwonona akabusesagura. Nta sense bifise ubutunzi, icubahiro, nta ntumbero bifise, vyose n'ubusa.
n'ubusa gusa, vyose n'ubusa gusa. Iki ni ikintu gikomeye gose cyane kuri bamwe bumva umenga kino gitabo ni igitabo kirimo umwijima, kirimwo ubusa, ni kuvuga ko nta kintu na kimwe gifise ico kimaze. Ariko ubiravye neza cyane cyane, nashaka mfasha ariko baratwumviriza iki gitabo bagitahurire hamwe n'ibindi bitabo vyo muri Bibiliya. Ndakunda kwigisha yuko igitabo gifise kibanza muri Bibiliya, ariko intererano y'igitabo cyose kiri mu Bibiliya, iyo ntererano ikwiye gufatirwa hamwe n'izindi ntererano ibindi bitabo vyo muri Bibiliya bizana kugira ngo byubakire hamwe ugutahura kwacu gukwiye kw'Imana. Ndaza gufasha umuntu akora nyumviriza gutahura kino gitabo ingene ibindi bitabo vyo muri Bibiliya bicuzuza. Nk'akarero, kino gitabo naho kivuga ko vyose ari ubusa, kitwibutsa yuko Imana canke kidutegurira kwakira Imana nka vyose n'ubusa, Imana ni vyose. Nkuvuga ngo uyu mwandiko mugenza Jeremiya bivuze yaraciye mu bintu bitandukanye. Iri jambo ni nk'ijambo rya regret, gusumba une conclusion philosophique, ni jambo ryo kwigaya, ryo kwicuza gusumba indunduro y'ubwenge gusa. Avuga ati narabaye mu bintu bitandukanye, nasanze ko kuba kure y'Imana, nasanze ko iyo atamana iri mu buzima bwawe, idafise uruhara rwa mbere mu buzima bwawe, ibindi bintu vyose n'ubusa. Mu yandi majambo, iki gitabo gikwiye kutwibutsa yuko kugira ngo dushobore kugumbira Imana nka vyose, nuko tuba twarekuye vyose tukabifata nk'ubusa gusa. Nkuko twigeze kubivuga ikindi gihe mu kindi kiganiro, ati ibindi bintu vyose vyambereye ubusa ku bwa Kristo. Rero je mpurantanga rero nitegereje ubuzima bwanje n'ubuzima bw'abanki kuje bitwa ko bakijijwe, barashobora kuvuga ngo Mana yanje uri vyose, Mana yanje uri vyose, you are my everything. Ari turirimbo turyoshe, yuko turaturirimba twinjira mu bigumba ko Imana uri vyose, sinobaho ntagufise. Ariko mu buzima bwa misi yose tukabaho nkaho umenga ibi bintu Salomo yavuze ko ari ubusa, ni ivyingira akamaro gose. Waraba ingene twifata, n'ingene tubayeho, n'inkomezi dushira mu kurondera ubuzima, ubutunzi, ibihe byacu vya mbere vy'umunezero si Imana. Niko turaronka ukubwa neza no kumva tunyuzwe kure y'Imana. Imana kiba kimwe mu vyiyumviro duhora twishimikiza mu bihe kanaka bigoye turiko turacamwo, canke ni iciyumviro ciza umuntu agira c'idini co gusenga, mugabo ntituragira ndavuga ati tout est vanité iyo ntari kumwe n'Imana, vyose n'ubusa iyo ntari kumwe n'Imana. Harakaro gato y'inotanga k'abantu baba bakundana, iyo abantu bakundanye bitwita ngo n'abafiance, birashika nahatari vyiza kandi hari birababaje iyo abantu babunze umugambi wo kuzobana hanyuma bagahagarika uwo mugambi bakawuheba. Umwe muri bakavuga ati jewe sinishoboye kubandanya urugendo nawe. Uzura barabere bakiri kumwe, umwe wese abwira uwundi ngo sinobaho ntagufise. Hanyuma baje bigenda gute? Umwe ararira, hari n'undi atarira, cyane nk'uyaba yahevye uwundi, ariko n'uwo yahebwe akarira indwi imwe canke indwi zibiri, hama bagenzi bati tugere tuguhereze rimwe, wibagira urya mukobwa, inyuma y'imisi mikeyi ukazubona ariko agendana n'uwundi. None y'amajambo avuga ngo sinobaho ntagufise, wumva bariyo? Hari n'igihe n'Imana tuyigira gutyo, tubwira ngo Mana ngo byose n'ubusa ngo ntagufise. Ariko yo yaraba mu buzima bwa misi yose n'inyifato zacu za buri munsi, tukabaho nka umenga Imana ni kimwe mu vyiyongera mu biduhereza le bonheur, ni kimwe mu vyiyongera mu bituma tunezerwa, ariko siwo munezero wacu wa mbere. Iki gitabo kandi nikwiye gutugera ahantu dukengera imigisha y'Imana, nk'ubutunzi, nk'imiryango, nko kubahwa. Imana ishobora guhezagiza kubahwa aho ubaye, navyo navyita ubusa. Tushobora gitabo utegisomye nabi, ushobora ahantu ukengera ivyo bintu vyose vyiza Imana itanga munsi y'izuba, ukaba umuntu afise iminkanyari mu maso, atakintu na kimwe kikuryohera. Ngabo kino gitabo kigamije kutubwira giti Imana niyihereza insobanuro ibindi bintu vyose bigukikuje, Imana niyihereza uburyohe ivyo bindi bintu vyose bigukikuje. Muyandi majambo, vyose n'ubusa bisobanurwa ngo vyose birashobora kugira intumbero iyo Imana ibihaye intumbero y'Imana yatumbereje ubuzima bwawe. Ikindi kintu naco nashaka kongera ko kivugwa hano muri kino gitabo c'umusiguzi, ningene Salomo ubona yuko aritegereza, afise ijisho ryitegereza imibereho y'abantu, akavuga ati je naritegereje nsanga umugorotsi ntaronka ibimukwiye hano kw'isi, ahubwo umunyakibi mbona umenga ntiwatera imbere. Sukuri kuryosha, ariko nukuri hano kw'isi witegereje vyose ntibiba nk'uko tuba tuvyiteze.
nibiba ngo tufite byiteze iryo rero na Salomo aravyitegereza kandi siwe wenyine nabandi banditse muri Bibiliya ati Mana kubera iki umenga birashisha ahubwo no kugororokera Imana kuko umenga umunyakibi niwe yateye imbere gusumba umugororotsi. Jewe novuga ko igitabo ca sinzi abandi ariko jewe ndikana gusoma igitabo cy'umusiguzi ni nkaho amajambo Salomo avuga ni nkaho umenga ari ikintu yiteze gisumbica ariko arabona ni nk'akamo gahamagara ibintu bidahari kavuga ati kube Mana none ukugoroka kwawe kurihe. Myandi majambo turabizi yuko ibindi bitabo byo muri Bibiliya bitwereka yuko Imana umunsi umwe izocira urubanza abantu bose ikagera umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze ngo ukugoroka kw'Imana guhora la justice rétributive de Dieu ukugoroka kw'Imana guhora kuroranya ibintu umwe wese akaronka ibimukwiriye n'ukugoroka Imana hari ivyo Imana ikora hano kwisi ariko vyinshi izobikora igezwa duhagaze imbere yayo imbere y'umuco w'ibihe bitazoshira. Ariko aya maso ntawe uvuga ko Salomo ayafise. Iki gitabo teza kuzuzwa n'ibindi bitabo bivuga kubijanye no kuzuka mu bapfuye no gucirwa imanza igihe cihezo niho ibi bintu Salomo adatahura bigira insobanuro mu vy'ukuri umugorotsi wenyene niwe azoba mahoro ku mpera y'ibihe. Imana izoba iroranije vyose umuntu wese kamugerera ibikwiranye ariko ayo maso mu gitabo nukuvuga ngo igitabo cy'umusiguzi gifise aho kigera kikuzuzwa niki nibindi bitabo n'izindi nyigisho ziri mu bindi bitabo. Ikindi cya gatatu kimutera nuvuga ni kudeprima Salomo avuga ati urupfu rutwara umugorotsi rugatwara umutunzi, urupfu rutwara umunyabwenge rugatwara ikijuju igipfu. Ati urupfu abantu bose barangana imbere y'urupfu. Urupfu ni indi reality ikomeye igaragara mu gitabo cy'umusiguzi rero ituma umwanditsi umenga arijiwe gose mu maso umenga ubuzima burabisha. Ariko turabizi neza yuko muri Korinto ba mbere 15 Paul avuga ati erega Kristo yaranesheje urupfu yarazutse kandi iyo bitaba gutyo tuba twijiriwe mu maso tuba atavyizigiro nabikeyi dufise. Umwanditsi mu gitabo ca Salomo adutegurira kuzokwakira Kristo nk'unesha urupfu mu kutwereka ingene vyosa iyo Kristo atanesha urupfu. Sinzi ko abaje kuranyumiza batahura ingene ibitabo byo muri Bibiliya vyuzuzanya kandi igitabo cyose tugisobanukirwa mu musobanuro rusange Bibiliya yose. Ndikuvuga ngo doctrine inyigisho zijanye no kuzuka mu bapfuye ni bintu Salomo wewe nk'umwanditsi atashikana kwa maso ariko Bibiliya yose iduhereza umuco kubijanye no kuzuka mu bapfuye ko iyaba Kristo atadutse mu bapfuye kandi ngo aze atubere umushuzo natwe ngo tuzozuke mu bapfuye ubuzima bwo baye ubuzima budafise insiguro nk'uko imwanese bitabo cy'umusiguzi yabitubwiye. Sinzi ko gushika ngaho onye abanyumviriza abantahuye. Mu ijambo rimwe twavuga yo ku gitabo cy'umusiguzi kitwigisha iki? Urakoze kumbaza ico kibazo. Reka dusome mu gice cya 12 umurongo wa 13 baravuga ngo vyose ngo vyarumviswe indunduro yavyo ni uwaha Imana witondere ivyagezwe nayo kuko ivyo ari vyo bibereye gose umuntu wese. Amen. Urabona yuko umwanditsi arangiza ahimiriza abantu kubaha Imana, arangiza ahimiriza abantu guhesha Imana icubahiro no gutumbereza amaso ku Mana. Rero nicyo nshaka kuvuga umusiguzi twavuze ko n'umuntu yarondeye ivyisi ariko asanga vyose ni nko guhahamira umuyaga. Ariko twagerageje kuvuga yuko ivyo vyisi ubirondeye utari kumwe n'Imana uheza nkuko umusiguzi uheza wicuza nkuko umusiguzi yahejeje. Rero icyo nshaka kuvuga ngaha nuko ivyo twokora vyose mu buzima bwacu bwa misi yose tubikore twubaha Imana kandi tubikore turondera ubugambe bw'Imana, turondera icyo Imana yifuza ku bugingo bwacu. Yemye boshobota ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. Yemye boshobota ntimutinye kuko so bimuhimbara